imyaka itandatu yo gushimira Imana. Iyo igihugu gishize Imana imbere nayo igishira hejuru. Hari ibihe mu mateka y'igihugu bitaba ivyo kwibagirana. Hari n'ibihe bituma abantu bahagarara bagasubiza amaso inyuma bakibaza bati iyo Imana itaba kumwe natwe twari kuba hehe canke twari kuba bande. Mu gihe Uburundi bwinjira mu mwaka ugira indwi burongowe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye kandi akaba aherutse guterwa iteka n'abakuru b'ibihugu ba Afrika kurongora umuryango wa African Union mu kiringo c'umwaka, hari impamvu zikomeye zituma abarundi bavuga bati Imana ishimwe. Ubwo bwizigirwa ntibwazanywe n'amahirwe, ni icizere cavuye ku burongozi bushingiye ku bwenge, ku kwitanga no ku gushira imbere ineza y'igihugu. Ariko hejuru y'ivyo vyose ni urugendo rw'amagwemera ko Imana ariyo soko y'ububasha n'intsinzi. Umugenzo wo gushimira Imana si uyu munsi, ni inzira, umurongo ntabanduka igihugu cacu camye kigenderamwo. Kuva ku rugamba rwo guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi, urugamba rubohora igihugu carangwa n'intwaro ya ryogora nkwereke, Imana yamye ishigwa imbere. No mu burongozi bwakurikiye kuri mutama wacu Sogo, uwo murage warabandanijwe. Mu bikorwa vya leta, izina ry'Imana ryamye rifise ikibanza ca mbere. Kandi koko Imana ntiyigeze iduhemukira ngo idute canke ngo idutererane. Twarayibonye mu bihe igihugu cari gikeneye ubutabazi, twayibonye igihe hari abashaka guhungabanya amahoro, twayibonye mu bihe vy'imigumuko n'ibigeragezo, twayibonye igihe hari imigambi yo guhungabanya inzego z'igihugu, twayibonye no mu bihe amakungu amwe yafatira Uburundi ingingo zikomeye ariko igihugu kiguma gihagaze. Nico gituma yitwa ntihemuka. Iyo abantu bayizigira nayo irabiyereka. Ivyanditswe vyeranda biraduha akarorero k'abami benshi batigeze bibagira gushimira Imana. Umwami Dawudi yamakoranya abantu kenshi kugira bahimbaze Imana ku ntsinzi yabahaye. Umwami Yehoshafati igihe igihugu ciwe cari kibangamiwe n'abansi, yashize imbere ugusenga no guhimbaza Imana, maze Imana iramanuka iragwanira igihugu atankota ikuwe mu bwubatsi. N'umwami Hezekiya nawe yagarutse ku Mana arayubaha, maze igihugu kirakingirwa. Ayo mateka atwigisha icigwa gikomeye. Iyo indongozi z'igihugu zicishije bugufi imbere y'Imana, Imana iramanuka igakingira igihugu, igaha amahoro abantu baco kandi ikabaha umugisha. Nico gituma igikorane cyo gushimira Imana ku myaka itandatu y'ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye gifise insiguro irenze ibirori. Ni ikimenyetso c'umutima w'umuyobozi, aho nyenicubahiro yemera ko ivyagezwe ko atari ivyiwe wenyene, ahubwo ko hari ukuboko kw'Imana kumugendera imbere. Uburundi burafise ibibazo nk'ibindi bihugu vyose, ariko kandi burafise ivyizigiro, burafise amahoro, kandi burafise icizere c'ejo hazoza. Ivyo vyose bisaba ko igihugu kiguma gifashe ya nzira nyene yo gushira Imana imbere, kuko amateka yerekana ko iyo Imana iyoboye igihugu, amahanga aragitegera akagitinya, maze mbere akacubaha. Iyo Imana igikingiye, abansi baratsindwa. Iyo Imana igihezagiye, abantu baratekana. Mu gihe abarundi bari mu mashinge y'imyaka itandatu iheze, ntibashimira gusa ivyaranguwe, bashimira ubwa mbere na mbere Imana yabanye nabo muri urwo rugendo. Kandi nk'uko vyama vyabaye mu mateka y'Uburundi, igihugu gikomeza gushira Imana imbere kiba gifise imvo zo kwizera ko ejo haza hazorushiriza kuba heza. Imana ihezagira Uburundi, ihezagira abarundi. Imana iguma ihezagira umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu, kandi iguma irongora igihugu cacu mu mahoro, mu bumwe no mw'iterambere.